bakunze bari Love TV ndabahaye mwaramutse abandi mbere bivanye naho muherereye ikiganiro ngira muri uyu munsi nende bikumbuye ni kazi nukuri asha ndabikunda kubera yuko tubakiri mu bantu batandukanye bakora ibintu bitandukanye uyu munsi twagendeye umuntu umwana bava ndabatera inzara ndagoba reka ndamuha umwanya twidondore atubwire akazina kiwe n'ibyo akora. ndaramukije abakuzi bari Nosti. Yego. Mu mazina yanje nitwa ay'abavyeyi nitwa GUILLAIN, ariko amazina y'akazi bazi yuko nka GUILLAIN Gigi le pâtissier canke Gigi le pâtissier akora amagato. Yego. Wow, akora amagato aryoshe. Ndibaza araryoshe cane. Ndaza kuhonja ikiganiro gihetse. Nta kibazo. Ok, twagiye. Alors, Gigi le pâtissier watanguye ryari uko kwiyumvira gukora amagato? Ni ibintu natanguye kera gusa natanguye comme blague ikiri mu ntebe y'ishure nari mfise petit notion ariko rero ntejeje niho navuze ati ko papa ntashobora kubigira nk'umwuga niho byaciye bizamo bisaba yuko ndabyinjiramo serious nk'umwuga. Okay, mu mashuri nivyo wigiye canke wize ibi twese twiga kw'ishure lettres siyanse nivyo bigize? Mu mashuri sivyo nigiye gusa yama formation nagira y'abantu bo hanze b'abagenzi nibo bafasha. Okay, none watanguye kugira carrière yo gukora amagato kuva ryari? Hamwe uvuga ati uyu munsi nakoze gato ya mbere. Haciye nk'imyaka 3 novuga yuko natanguye gukora gato ya mbere. Yararaye riryoshe yagiye gato ya mbere yari papa. Umbiza amakuru umuntu yagize anniversaire asha bagaragara n'ababanga. Gato ya mbere yari iryoshe gusa hariyo bimwe nyene murazi ntambamyi y'umuntu agitangura ntihabura intambamyi ariko gusa yari imeze neza ariko sikirenga kame hari ukuntu canke pati niyo yari imeze ukuntu ariko ntivyari ikirenga cane rwose ariko vyari bimeze neza. Bijya rero wowe ni kubera ari wowe ubizi sino twe yatakira kimwe tuzi twe tumva biryoshe gato nyine tukaba tubitesa nyene mabanga y'akazi akora amabanga y'akazi. Yego, none ga Gigi ça fait partie de la cuisine amagato, ça fait partie de la gastronomie. Tukaba tuzi ko mu bihugu by'abanyafurika bavuga ngo umukobwa ngo cyangwa umugore mu gikoni umuntu w'umugabo iki none gahanye mu kibano nta bantu bagabije mu gucinyiza bumvise ko bitangure gutangwa guteka nibabura cyambere na mbere n'abagenzi baba bari hafi yawe n'abandi nyene mu miryango bamwe ne gusa ufise indoto gushira ishaka hama icy'abandi nabo kamera nk'ubitabira bakaraba ushaka. Ubona hehe mu myaka 10? Imyaka 10 ni myinshi iyo wavuga ngo mu myaka nk'ibiri uko ukibona ahandi ahantu Imana ibishoboje ko byose muzobimenya sinkunda kuvuga byinshi ndibaza muzobimenya tuzobatubwira ko tubabwire aho Imana yoba yatugejeje. Uraronka clientele nyinshi uramaze kumenyekana ahashoboka hariho bamwe banyitura bashoboka n'atari benshi cyane ariko ndabishima. Reka nsigure kumenyekana ashatse kuvuga
wana nk'uyu munsi tugusanze mu kinama tumusanze mu kinama muri quartier Ngozi immeuble yitwa Adonai Center yego hejuru nadunika etage ya mbere yego hama akarana nashatse kukubwira kumenyekana nashatse kuvuga wana tugusanze mu kinama ese haraza umuntu avuye kumusaga mu Kanyosha mu Kinindo kuko tugusanze muri Nord abantu mwese baraza bati nje gutora gato kwagiye benshi cyane benshi wanashima ni benshi gusuma nabo ngamba yego niyo ni intambwe none uratanga amaformation umuntu abashaka kwiga canke amaformation dasomana amaformation yo gukora na professeur yego sabundi buryo babisaba amasapoti y'abantu bagusapotinga mu bintu bimwe bimwe kugira ubishobore none hari abantu b'abashinga ntaye nashakora amagatinga hanyuma ari Bujumbura ni benshi gusa bagwe kubora gusa barahari barahari bari nyegeza oya bo barahari gusa ni bake ni barahari bashije kwiyumvira hamwe none nizihe ntukanozite ntambamye nizihe ntambamye ubura mu kazi ama contre-temps iki intambamyi mura nazo mu kazi icyambere ni kubijanye n'umuyagankuba kubijanye n'umuyagankuba iyo ucitse ndashobora guca mu rubombo kandi rutoroshe umva niyo ntambamyi kandi nininya intambamyi nayo igira kandi n'abantu nyene ariko ivyo sintambamyi nininya ko iyo ufise abantu nta muntu ashobora kwisubira ushaka kugera abantu bagufasha yego intambamyi yindi ni par exemple kuko siho nasabise z'umuntu kuko ndafise service nagiriye nk'abantu bakure ashaka gupasa commande biciye muri WhatsApp ukasanga anyeretse muri umwanya yo ari serious donc nkamwakira même si nkamubwira ikirisho mungika reka dukoreshe de confiance ndagutegura ibintu by'iwawe cyane limikashi bon tukagisha confiance gusa ukatusanga arayihevye ariko sinkambamye nini nyakuje ariko intambamye turangira yayihevye nze kuyitora ariko intambamye nini nyaturonka ni amata okay muri entreprise yawe igeze ku rugero uruhe urafise abakozi cyangwa byose uravyikorera doaze nimba ngeze aho ngeze kubera bafise abandi bamfasha ariyo bamwe baba batari ngaha gusa ndabikoraho mu gihe bikenewe bashika no kuri ni benshi ariko abo nzi yuko bamba hafi ndamuhamagara mu gihe nyaco akamfasha bimwe bishoboka ni nka batatu ariko ariyo benshi ugaruka ngaho hanze norinda kuvuga dufashanya mu cyamazi ariko ndabafasha ariko dufashanya ni benshi bashoboka Kiki watubwiye yuko ari amashuri wari wize mugabo uraje muri domaine ya gastronomie naganda kwaze naganda kubwira tubwire nihe mpanuro wotekerera ubundi gwaruka kumva yuko nyene akazi nako n'amashuri wigiye sino ntarose ivyo nigiye cyane cyane muhira hajyama nihe mpanuro wotekerera impanuro notekerera urundi gwaruka ndavuna n'akagoye ugaruka bw'iki gihe rutinya gutwenga twese twatanguye nabi ariko aho turiko turakimbanira ubushobozi bukebuke rero nobabwira ca mbere bareke ubwoba bareke n'isoni bashire ishaka ni bicare
mu kwizera cyane kutagira ibikorwa kuko ni ijambo ry'Imana rivuga ati kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye barondera ibyo bakora naho byoba biteye isoni muri public ariko biguhereza finance ntonya urashika ibindi navyo ni ubumenyi bwo gusevinga kubika akaje niba biteye isoni kubera abantu baragutwenga yego mugabo nta kintu kibi kiba kirimo nta kintu kibi kiba kirimo biba bivana kuko urabona nka jewe mpiriwe nkaba par exemple mfise ibintu wowe ugakora ibintu bitameze neza novuga buri umwe wese ashobora kugaya barya nyine kawaida nibo umengo bariko baraguciza bariko baraguyinya ariko mu Kiswahili nibo bavuga ngo ni changamoto za maisha ariko urashika usigereza ikibanza kinini. Okay. Tugira kandi space publicitaire gatoyi. Sinzi ko bakubwira ngo uyihayanishe canke wimenyekanishe tusere commentaire. Mu bakuzi ba Linux TV nitwa benshi bita Gigi cyangwa Gigi le pâtissier nkaba nkorera mu Kinama akaba niho navukiye nashimiye kuzana iterambere wacu mu Kinama birabana Eglise Methodiste Libre abazi kuri Eglise Methodiste Libre mu Kinama cyangwa kuri Eglise Pentecote ni kaburimbi donc ushitse hajya ku isoko aho amabisi akatira ya bisi Kamenge Kinama kwa Sioni uravye fo nkuraba kuri Eglise Methodiste Libre cyangwa Pentecote yo mu Kinama hari inyubako yitwa Adonai Center. Adonai Center niyo utabona kubitisha amaso ya etage ushitseyo munsi urabona amafishe ama background niyo akubashisha gushika aho dukorera wifuza nimero ya telefone ushaka gupasisha commande yawe muri telefone tufise nimero ya telefone ya WhatsApp na code isanzwe ni 68 76 99 23 68 76 99 23. Kwa majina naitwa Gigi le pâtissier. Natumikia Kinama, Bujumbura Kinama. Ukikamata basi ya kutoka Muvile unakuja Kinama utashukia kwa vituo vya mabasi hapa Kinama. Ukishangalia kwa chini ya kaburimbo utaona etage jinayo Adonai Center iko Kinama, ndio pale tunatumikia. Ukitaka wasiliano zaidi kwenye Facebook naitwa Guillain Uchumi, utaweza kaniandikia kama unataka kupase commande hapo ama kwa kwenye WhatsApp ni 68 76 99 23. Alafazi Kiswahili kifaransa. Okay. Gigi tugushimiye cyane sana kizi wakoze cyane mwibenzo wagende nikatoretso yimeze ntakiye hama nifuriza yuko bandanya gutera imbere uja mu mihingo yose kugira ngo umuntu atore gato ahantu imwegereye ngo kwizina rya Gigi le pâtissier hama dushimire kandi nibyo mukoma dukurikira ngahagarukiye ikiganiro cyacu Kaze ni Kazi bari kumwe na Gloria Adira Mugabekati kuri mikro. Dushimire kandi na Ana Franzima yari mu buhinga bw'ivyuma murakoze.